Ndasokora mutsaba kunzi bose ba televiziyo Renaissance nongenda bahani kaze murano makuru bateguriye nayo tugiye tuyahere ku nkuru yagize amenyesha makuru baragirizwa n'utwara ibinyamakuru vya leta vyandika ko bakoze nabi cyane mu mwaka wa 2015 bamwe baranakokeza igihe ubwicanyi bwari ko buraba ivyo bikabeshuzwa n'userukira radio y'abanyagihugu RPA imbere y'amategeko aho yemeza nyabona ko ivyo bimenyesha makuru vyafashije kugira ubwicanyi buhagarare. Nayo mugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB urahumuriza abahunze ko ivyabo basize mu gihugu atawuzo vyigungirako. Nayo kujanye n'agateka zina muntu agateka kabana mu Burundi ngo gateye isoni kuko ubicwa banagakorerwa ayandi mabi atandukanye murabikurikira mu mpera zano makuru insiguro zitangwa na Gaspard Kirombo yanonosoye ibijanye n'imibano. Reka subire nabifurize ikaze mukanya nidonido. Ndasohoka ikaze murano makuru amesha makuru ngo bakoze nabi cyane mu mwaka wa 2015 imbere ngo hari nabamwe bamwe bakokeje igihe ubwicanyi bwari ko buraba ico gihe ibi nibishikirizwa na Louis Kamwe n'ubusa atwara ibinyamakuru vya leta vyandika mu nama yari yahuje umushikiranganje ajejwe amakuru nako umushikiranganje ajejwe amakuru n'abayobozi bimenyesha makuru mu ntara ya Muyinga. Louis Kamwe n'ubusa agasaba abamenyesha makuru kwisunga karanga mutima kumuga wo kumenyesha amakuru mu gihe bariko barakora inkuru tumukurikire. Rikakumbuza kubwira abamenyesha makuru kwiviti barajyakoze bakoze byarabara kubirabayira ibintu kwisinzima shobora kuvuga yuko atamenyesha makuru arikora aha byarakoze umuntu agapukeza bariko ricu bikavugwa en direct. Est-ce que nous suivons en direct yavugwa mu maradi je ne le cite pas gawa twarabikurikira none ushaka sindabwira abandi bamenyesha makuru bagenza nene ndabasabye biya bintu byabaye nibite bisubire je dois leur dire ça mission naho ushaka kubyumviriza ndisuri ko abandi babyumva ndafise abashaka kubyumviriza ndafise naho lorecisha mugabo vraiment ne me demandez pas, ma conscience ne me permet pas yuko umumenyesha makuru aje mu bantu bashobora kubyumva icyo d'ailleurs pour moi icari n'ikibazo president wa ABR ibyo yavuze ngo tugarukira abanyene byakoze bibi irega nitubigaruka ko kugira ngo tubandanye dukora tubigaruka ko kugira ngo tuvyirinde acceptons que tubwirizwa kubimenya kugira tuvyirinde hama ibindi bavuze bijanye n'ingene uno munsi umugabo wo kumenyesha amakuru wifashe je ndashobora kuvuga neza ko uno munsi umugabo wo kumenyesha amakuru wifashe neza vraiment il y a pas d'antagonisme nta muntu ariko arasindira uwundi nta muntu ariko araremenariza uwundi tant mieux. L'administration commence à avoir confiance dans les médias. Ibinyamakuru vyigenga aho vyakoze neza mu mwaka wa 2015 ni navyo byafashije kugira ubwicanyi bugabanuke. Iyo nyishu ni userukira radio y'abanyagihugu RPA imbere y'amategeko Jean-Marie Vianney c'u Burundi ku vyashikirijwe ku munsi wa kabiri n'urongo ibimenyesha makuru vyandika vya leta. Louis Kamwe n'ubusa yari yavuze ko abamenyesha makuru bakoze nabi cyane kugeza naho bahimiriza mu bwicanyi. Kurikira Jean-Marie Vianney c'u Burundi. Igihe navyumva naraguye mu gahundwe kumva no kubona ivyo bintu bivugwa n'umuntu araho nashimye no kuvuga izina kuko nibaza yuko tutari mu gihugu kimwe muri uwo mwaka wa 2015 cyangwa ivyo bintu bigira bibona. Je ico nabonye nivyo zari bibabaje kubona umuntu yicwa muri ibi bihe tugezemwo ariko ibinyamakuru nta ruhara na rumwe rwagize ku rufu rw'uya muntu byari bibabaje ahubwo jewe nashaka no gushimira cyane abarongoye ibinyamakuru vyigenga n'abarongoye amashira hamwe y'ibinyamakuru ico gihe baviye hasi rimwe bariyamiriza ubwo bwicanyi. Ico kintu twaragishimye gose je ndibuka numva amatangazo asohogwa nabo barongoye ibinyamakuru vyigenga nabo barongoye amashira hamwe y'ibinyamakuru biyamiriza ijya nyifato kandi kajya kamo ko kwiyamiriza burya bwicanyi byaragize akamaro gose kuko byasa nuko byace bihagarara kuko iyo batavyiyamiriza byari kubandanya ugasanga n'ubwicanyi burakwiye mu gihugu cyose nguko byari byabaye mu magume yabaye mu myaka ya 1995
na 1996. Kumva rero vyavuzwe n'ujya muntu jewe ntibintangaje na gatonya kuko nukuraba n'uwo muntu yabivuze uwo ari we abo akorera ivyo byose akaba bivuga ko urabona ko ari igikoresho ca leta y'Ubujumbura ca leta yo mu Burundi kuko iyo office bashaka kurondera ivyo bacisha mu binyamakuru ingene bashaka gutuka abantu babicisha bakoresheje abantu bamwe nk'uyo muntu yavuze ivyo bintu ivyo bikaba bitatangaje na gatonya turavye nakahise kiwe ikinyamakuru yakoreramwo ikinyamakuru cakokeza ubwicanyi urwango rufatiye mu migambwe rufatiye mu bwoko ivyo byose ndibitangaje igitangaje ahubwo nukubona umuntu nguyo ari wasigaye yavugira ibinyamakuru agashingwa amabanga akomeye ngo gutwara ibinyamakuru byo kwandika bya leta icyo nico kitangaje gose mugabo mu gihugu cacu ubu ivyo bintu kenshi usanga bishika ku nyungu z'abantu bamwe kuri uwo munsi nyene Rubikamwe n'ubusa yarashikirije ko ibinyamakuru mu Burundi bisigaye bikora neza ati n'abategetsi basigaye bavyironderera kugira ngo batange amakuru kuvyo biriko birakorerwa mu ntara zabo ariko rero ngo uko siko vyifashe kuga Jean-Marie Vianney y'u Burundi ibinyamakuru bitagira uburenganzira bwo kuvuga ukuri ntaco biba biriko birungura abanyagihugu ivyo vyerekana ko umugabo kumenyesha makuru nyabuna wasubiye inyuma cyane n'ubunyene dukurikire Jean-Marie Vianney y'u Burundi oya ivyo sivyo namba sivyo gatonya kuko ari wabivuze birumvikana kuko abo batwara bajejwe intwaro ivyo binyamakuru barondera turabizi ni ibinyamakuru vya leta bidashora kwiyamiriza amabi akogwa nivyo barondera nivyo bavugiramwe mwebwe mukora mu binyamakuru vyigenga mumaze narimwe kuhamagara umuntu akora muri leta abemerere ko abavugisha twe turazi ibinyamakuru bavugiramwe nivyo nyene radio na televiziyo vy'igihugu nayo maradio yabo nyene bashinze nibo bavugisha mugabo umuhamagaye uri mu yindi radio ndashobora kwitaba uri mu binyamakuru yigenga mwese amakuru yigenga ndashobora kukwitaba je rero nibaza yuko niba wabona yuko ibinyamakuru bisigaye bikora neza kandi bisigaye vyizegwa n'abo bantu bari muri leta je nibaza yuko niba uko abibona ko ari gukora neza ibinyamakuru vyacu bigeza atemba muri politike urunani rw'amashirahamwe n'ivyicaro vya politike Foske ruratunga agatoka karere ka Afrika y'ubuseruko ko kagize uruhara mwiburabuzwa ry'ibiganiro bihuza abarundi kubwa Vital Nshimirimana arongoye ugo runani gugishu y'ikibazo c'u Burundi iciye mu nama n'ingingo iri kure nk'ukwezi Nshimirimana agahamagarira abarundi muri rusangi kuvira hasi rimwe kugira barondere umuti uramakunjyane za politike ziri mu gihugu tumukurikire. La passivité ou la complicité de la communauté internationale uruhara no gucudikana amakungu kugira ikibazo c'u Burundi ntikironka inyishu na cane akarere ka Afrika y'ubuseruko katunganije ibiganiro bitigeze bishikana gato kunyishirama bagaha ico kibazo umukuru w'igihugu ca Uganda nawe asanzwe yifitiye ibindi bibazo bijanye n'ikiringo ciwe tutibagiye na Mukapa atahengeshanije kwerekana ko ashigikiye ubutegetsi bw'Ibujumbura ivyo bigatuma gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi biciye mu mwumvikano bidakunda aha nomenyesha ko ikibazo c'u Burundi uno musi kiri mu minwe y'abarundi kuko nibo bategerezwa gushira imbere umuntu bizeye ashobora gukura Burundi mu kaga akabushira mu nzira y'amahoro n'umutekano ariko ica abarundi bomenya nuko hari ibintu bibiri abarundi dutegerezwa kuganirako ubutungane kuri bose hamwe n'umutekano kuri bose kuko ibiriko bibera mu gisirikare c'u Burundi aho kiriko ciharizwa n'ubwoko bumwe bishobora gutera izindi njyane nagira nsabe abarundi muri rusangi guhaguruka bakiyamiriza ubwo butegetsi uno munsi bwananiwe. Une classe politique vieille et incompétente. Nayabwiye mu camakezano makuru umugwi w'igihugu jejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB urahumuriza abahunze kwivyabo basize mu gihugu atawuzo vigarurira uwo mugwi ukaba wabivuze aho wariko ushikiriza icegeranyo ushimishwa n'ibikorwa umaze kurangura harimo gusubiza leta amatongo yari yaranyazwe nkuko bishikirizwa na Dieudonné Mbonimpa avugira uwo mugwi tumukurikire. Abo bahunze igihugu ku mugwimo ruheruka mu mwaka wa 2015 murumva ibi ni vya vuba biroroshe kumenya
iyo bigaragaye ko abantu bahunze badahari, murazi neza ko itongo ntigimuka, abantu baraheza bakarindira abwira abo batwituye nti aba bantu muburana siho bari kumvo izi nizi reka tubarindire nibaza muzoheza muburane tumenye ubufise ukuri dutohoze watakaje ibyiwe abisubizwe. Kandi ngira mwarabyumvise mu majambo atari make amaze gushikizwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, yavuze ko amatongo canke ivyasizwe n'abantu bahunze kubera urwimo umwaka wa 2015 byo kubahirizwa. Ivyo natwe turabikurikiza kandi nta ntambamye biteye, n'abo bantu si benshi uravye kubitigiri umugwi umaze gushika kuno munsi, si benshi baraheza abo bantu baba barabitwariye bakihangana bakarindira kugira ngo bazo kumvirizwe abantu bahungutse. Aramakuru tuyabanarize mu yavugwa mu bijanye n'agateka k'abana, amajambo acivutu, kudahana ivyaha bihambaye n'imico n'imigenzo vyatitutse ni bimwe mu bituma agateka k'abana gahonyangwa mu Burundi. Gaspar Kirombo yanonosoye ibijanye n'imibano avuga ko agateka k'abana mu Burundi gateye isoni kuko bicwa bagakorerwa n'ayandi mabi atandukanye. Tumukurikire yakuwe ku murongo wa telefone. Zerekeye guhohotera abana cyane gushika aho babica ntibisigurika namba. Dushobora gusa kugerageza kwiyumvira icyo byabifatiye ko kubwanje icambere nuko umengo mu gihugu cacu inkingi z'ubuntu zisa n'izahungabanijwe ku buryo agateka k'umuntu katacubahirijwe bikwiye. Inkingi zirahiza agateka k'umuntu rero nogafata yuko izo nkingi nka zibiri cane. Inkingi ya mbere cyo no kwita ubuntu nabwo bujanye no kwitonera mugabo kandi no gusonera abandi no gusonera ibintu by'abandi, ukubabara abandi, ukwihanganira abandi n'ibindi, ukubura impuhwe n'ibindi nk'ibyo. Ibyo mbona cyane bituma haba izo ngorane zigenda gushika hiyo. Akarorero abantu bakira bamenye kuvuga ngo gukorera ko gushiririza, bakavuga ibipinga, kuvuga ba mujeri, abakeba, abahemu, abakoroni n'ibindi nk'ibyo. Kandi akongera ko n'ingiro byo bita gutoteza, gutera inda abakeba, guhohotera, kunyuruza, kurungika mu ijuru, gukumira abandi, ibyo byose birahari. Ibyo nizo ngorane mvurumvuru mbona. Ikindi cya gatatu gishobora gusigura ibyo ni ukudahana amabi akorerwa mu Burundi. Uburundi bumaze igihe kirekire cyane burangwa n'ubucamanza budakorera neza abanyagihugu bose, ukunyuruza abantu sinzi ntihagire amatohoza agirwa, ugufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi ikijanuko, ugupfungira abantu ubusa bidaciye mu mategeko n'ubutunganizi bukora. Ubwanje hariho n'abantu bagwaye ntituyimenye, indwara z'abantu batavurwa. Abo rero nabo nubwambira n'abantu basa n'abizigiwe n'ingeso mbi, bamwe mu gifaransa bita les prédateurs. Abo rero usanga harimo abantu bamenyereye ubwicanyi, ubusuma, fata ku nguvu, abatera ubwoba, abanyuruza, abahohotera ukamenya bisanzwe. Abo muri abo hariho abantu mu ndimi biyumvira usanga umengo babyizera nk'abantu bagwaye mu mutwe niko bivuga. Hariho n'abandi muri mukuru w'abantu novuga ko ari abantu batagira impuhwe. Abantu batagira impuhwe bamwe mu gifaransa bita les psychopathes, nabo barakora kabi ibibi byinshi nk'uko umengo ntaco babona ko ari kibi. Ibyo rero byose bifatanye cyane mbona yuko ari byo umuntu novuga yuko bituma umwana ahohoterwa gushika naho yicwa. Gaspar Kirombo asaba abarundi muri rusange na cyane abarongoye Urundi gusubiramwe indero y'ugwaruka kugira basubire kuri kirazira yatumye abarundi bakura batinya ibizira ari navyo byabuze muri kino gihe. N'ubunyene tumukurikire. Chaka niberekeye indero rero kuvuga indero y'abana gusa, ni indero y'umuntu wese, kuko nubwo yuko umuntu wese naho yabakuza akurikiza indero kugira ngo yamatera imbere mu buntu. Iyo ndero rero naho ucumengo zikurikiza bikwiye, kuko umuntu wese yamakeneye gutera imbere mu buntu. Ibyo ntare abantu bakabitegera yuko umuntu arateye imbere mu buntu usanga reka ateye. Icyo bituma mu ndero duha abana mu
mu myifato tuteza gufata rero abantu tuteza kwamba turondera ineza aho kurondera inabi canke aho kureka ukamengo inabi niyo imbere tukakwigwanya mu buzima bwacu. Ivyo rero sinzi ko hariho benshi mwebwe basa n'ababitiye. Akabo ka mbere ni uko abantu boteza kugusemerera akavyanga kuko ntibishoboka ntivyumvikana yuko umwana hose bamushika hapfa hanyuma bigahera gutyo. Umuntu wese rero ahari yohaguruka akavyanga cyane cyane ubutungane bugakora bwivuye inyuma kugira ngo umwana wese ashobore ikibi cyose gishobore guhanwa. Mugabo kandi ni kwigisha cyane ibyerekeye agateka k'umuntu. Umengo twama tubiboneye kumengo kwigisha ibyerekeye agateka k'umuntu, ibyerekeye ibyo bita ikibazo umengo abantu barabizi, ariko hariho byinshi abantu usanga batazi kuko ibijyanye n'agateka k'umuntu ni byinshi, ariko rero bitigishijwe ngo bibumbatizwe kugira abantu bagerageze kwama babirondera, abantu baribagira ugasanga cyane cyane abakiri bato batabimenyeshwa hakiri kare, n'abakuze bakabona ngo abatwara cyane cyane babihimiriza, usanga abantu benshi baribagiye. Imbere yo gusozera no makuru hariho ihanyishwa ry'ibidandazwa byakorewe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ryatanguye mu gisagara ca Kigali. Iryo hanishwa rigaragayemwo ibitari bike na cyane cyane imiduga itamenyerewe mu yandi hayanishwa yahora ahobera muri ico kibanza. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavi. Ucinjira mu kibanza kikuberamwo ihayanishwa ushikira ku miduga myiza cyane mishasha, utabizi wo kwibaza ko ari abantu baje muri ico kibanza bayihagaritseho. Ariko n'imiduga ikorerwa mu Rwanda n'uruganda rukora imiduga rwitwa Volkswagen. Urongoye urwo ruganda amubwiye cy'u Rwanda Mikaela Rugwizangabo aratubwira ingene bakora n'ibishasha bazanye mu gihugu cy'u Rwanda bitari bimenyerewe. L'idée de Volkswagen au Rwanda, c'est de... Icyiyumviro cyo gutanguza Volkswagen mu Rwanda no kugira ngo dushire hamwe amoko y'imiduga ishike mu Rwanda yongere ihateranirizwe imbere yuko tuyishira ku isoko. Ni icyiyumviro cyo kugira duteze imbere kandi ihinguriro ry'amamodokari, iyo akaba ariyo ntambwe ya mbere. Nyuma y'ivyo tuzoca tuja ku yindi ntambwe y'ubuhinga buzoba buhanitse cyane. Hampande yo kugurisha imiduga turatanga amaserivise ku basaba kugura. Murashobora kuja ku buhinga ngurukana bumenyi Twitter Volkswagen _A aho tubabwira ubwoko bw'amamodokari. Uyu munsi uwari we wese Kigali arashobora kubiraba akongera agasaba n'ubwoko bw'imodoka yifuza kugura. Nta ngorane ihari kuko isoko ryo mu Rwanda ni nk'ahandi mu yandi mahinguriro. Intango zamazigoye. Turafise abahinga twigishije kandi turabandanya kwigisha n'abandi. Abadushorera nabo bo mu Rwanda bari basanzwe arabanywanyi tutarashika gukorera mu Rwanda barashimishwa n'ibikorwa dukora. Nyuma yo kugura bararonswa ivyuma byo gusubiriza bikomeye, kandi inyuma y'ivyo hiyongera ko ibindi bikorwa byorohereza abaguzi. Nimba ari udashaka kugura imodokari nshasha ashobora kuyironswa mu isaha, amasaha 2 canke iminota 30. Turahari. Vous pouvez avoir une Volkswagen pour 1 heure, pour 2 heures, pour 30 minutes, on est là. Umwe mu gwaruka yagiye hamwe n'abagenzi we bakora imifuko yo gutekeramwo ibidandazwa bitandukanye, aratera ka mu rundi gwaruka abasaba ko bokwijukira kwiyumvira imigambi y'iterambere bagahanuza mbere n'ababikoze imbere yabo. Aranabarindisha ko leta y'u Rwanda iyo watanguye umugambi itagutererana, eka arabibira nibanga ko n'amabanki agufata mu mugongo. Ikintu cya mbere nababwira nuko kugerageza kugira ibitekerezo, bakagira igitekerezo bakagerageza kugisha inama abantu babanje mu gukora muri business, kuko harimo abantu benshi bamaze igihe kinini muri Made in Rwanda bakora. Ikindi nabagira inama nuko umuntu ashobora no gutangira kuri bitoya akagenda akura. Kandi n'ikindi niho hari amahirwe y'imbere hazaza, kuko leta y'u Rwanda nashimira cyane usanga iradufasha mu buryo bwo kuzana ibintu mu buryo bijyanye n'iby'imisoro. Hari uburyo bwinshi, hari facilité leta itanga, kandi hariho n'urugaga rw'abantu bakiri batoya b'abajene b'aba young entrepreneurs, ku buryo rero byafasha n'abakangurira ko baza. Hariho programme nyinshi zitanga inyigisho, zihugura ndetse na support
yaba kuri guverinoma yaba no ku mabanki. N'abakora ibikoresho vy'akaranga ntibatanzwe muri iryo hayanishwa. Baranigisha n'abandi banyarwanda na cane abatishoboye baba mu bice vyegereye ahakunda kugenderwa n'ingenzi. Kugira abanyamahanga baza mu Rwanda ntibabagore baja kubasega, ahubwo babashire ibikoresho vy'akaranga bikorerwa ha mu Rwanda babagurire. Tugerageza ku buryo twakwigisha urubyiruko cyangwa abamama cyangwa abapapa batishoboye cyangwa bashaka kuba bakora ubukorikori, turabigisha kugira ngo igihe cyo umuturiste cyangwa naza kubasura cyangwa kaza mu Rwanda tureke bya bindi byo kubasaba amafaranga ngo muzungu amafaranga. Akenshi tuhita tubereka bya bindi nabigishije, nko kubona ibi bikombe. Akenshi abantu bamenyereye ko banywera mu bikombe bya plastike cyangwa by'ibyuma, ariko dukora ibikombe byacu mu biti byacu bivuye mu mashamba yacu, tukabukoramo ibikombe ugasanga barabiguze. Iryo hanishwa ryatanguye kuri uwa gatatu rikaba rizorangira igerekezo rya 4 Kigarama. Thierry Bigindavi arakenuye ne hano cyo sozera amakuru twagutora bashikiriza kana bashimire mwese mwafashe umwanya kudukurikira naho utaha.